Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 ntwarane 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'indero, igisata c'inkino ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Utegerezwa gusa nyene kubandanya kumwe natwe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu babiri barishwe mw'ijoro rimwe mu ntara ya Ngozi. Abantu babiri barishwe mw'ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri mu makomine ya Ngozi na Ruhororo mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi. Umwe mu bishwe yaramenyekanye mu gihe uwugira kabiri hataramenyekana. Igipolisi cemeza ko cahagaritse babiri mu bikekwa ku bwicanyi bwo mu Ruhororo. Muri komine Ngozi ni umuntu yishwe n'umupolisi hararira kw'ihinguriro ry'ibinyobwa mu Vyerwa. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ivyuma vy'imashini zo kubarira vyaribwe mu kigo cigisha imyuga itandukanye mu ntara ya Rumonge. Imitwe itari munsi ya 10 y'imashini zo kumwa yaribwe mu kigo co kwigisha imyuga itandukanye co mu Gatete mu ntara ya Rumonge mu mpanuka bushira uburengero bw'Uburundi hari kuwa 9 ntwarane 2024. Igipolisi kimenyesha ko catoye imitwe 4 y'izo mashini yari yibwe. Ku bw'amasoko mu gipolisi batatu mu bikekwa harimwo umuzamu wo kuri iryo shure barahagaritswe. Twaratoye 4 mu mitwe 10 yari yibwe. Twaranahagaritse batatu mu bikekwa akaba ariko isoko mu gipolisi ryatangaje. Abavyeyi b'abana biga kuri iryo shure bakaba bababazwa n'ubwo busuma. Ikigo c'imyuga co mu Gatete cari caronse imfashanyo y'ibikoresho n'uburyo bitanzwe na Enabel. Abanyagihugu bo muri zone Gatete nabo nyene bariko bariyamiriza ubusuma bwabaye umugenzo muri ako gace. Hakaba haheruka no kuba ubusuma bw'imiti mu nzu y'idandarizo ryayo iraho nyene. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umugambwe CNDD FDD utinya guhiganwa na Agathon Rwasa umurongozi w'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNL. Uwurongoye urunani Seforu Arusha Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umugambwe CNDD FDD utinya guhiganwa na Rwasa arico gituma basambuye umugambwe wiwe CNL. Kandi bikerekana ko umugambwe CNDD FDD atavyiyumviro birashe ufise atari gusambura imigambwe itavuga rumwe nayo bakazana za nyakuri. Kubwiwe avuga ko bitebe bitebuke abarundi bazokwikura ko intwaro y'agahotoro ya CNDD FDD. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyonda kurafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Ingozi hari abantu babiri bishwe mw'ijoro rimwe. Abantu babiri barishwe mw'ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri mu makomine ya Ngozi ndetse na Ruhororo mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi. Umwe mu bishwe yaramenyekanye mu gihe uwugira kabiri ataramenyekana. Igipolisi cemeza ko cahagaritse babiri mu bikekwa ku bwicanyi bwo mu Ruhororo. Muri komine Ngozi ni umwe yishwe n'umupolisi ararira kw'ihinguriro ry'ibinyobwa mu Vyerwa. Hafi isaha 8 z'ubuca abantu babiri barinjiye muri iryo hinguriro. Baciye batangura kurondera amatara mu kuyatera amabuye kugira ngo bayamene. Umupolisi yari kwizamu yaciye abarasa. Umwe muri abo bagabo babiri barafashwe n'amasoro. Umwe muri abo bagabo babiri yarafashwe n'amasoro yaciye apfira aho nyene. Uwundi yarahunze. Ibivugwa n'amasoko y'Ingozi atomora ko uwo yishwe ataramenyekana. Ikiziga ciwe cajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro vy'intara. Uwa kabiri yishwe haturuka ku mutumba Mubanga muri komine Ruhororo iyo ntara ya Ngozi nyene.
ni umugabo w'imyaka ishika 60. Ikiziga ciwe giciye umutwe catowe mu gitondo co kuri uwu wa kabiri. Yarazwi kuri uwu mutumba rimwe na rimwe yahora yagirizwa uburozi, ariko twibaza ko yishwe hazira amatati y'amatongo. Ivyo ni ibivugwa n'abanyagihugu bo ku Ruhororo. Igipolisi carahagaritse abahungu babiri b'uwo mugabo mu ntumbero y'amatohoza. Mu vyerwa, igipolisi ntikiragira ico gishikirije ku kizokozwa umupolisi yishe uwo yikekwa ko ari umusuma. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere nkushikirize no nkuru ivuga ko Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umugambwe CNDD-FDD utinya guhiganwa n'umugambwe wa Agathon Rwasa ari wo seneri. Uwurongoye urunani Seforu Arusha, Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umugambwe CNDD-FDD utinya guhiganwa na Rwasa Agathon arico gituma basambuye umugambwe wiwe seneri, kandi bikerekana ko umugambwe CNDD-FDD hatavyiyumviro birashe ufise atari gusambura imigambwe itavuga rumwe nayo bakazana za nyakuri. Kubwiwe avuga ko bitebe bitebuka abarundi bazokwikura k'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Frederic Bamvuginyumvira akaba agira ati mu vy'ukuri twarakurikiranye ivyabaye kuri ubu w'Imana uheze, aho umugambwe seneri wakwa ubutegetsi bakabukura mu minwe ya Agathon Rwasa bakabushira mu minwe ya Nestor Girukishaka. Ku bwacu rero twarabineguye kuko twari tuzi ko umugambwe CNDD-FDD wikubise agashi utagisubira kugira za ngendo wahozemwo zo gusambura imigambwe ukazana za nyakuri kugira CNDD-FDD aba ari wo uguma ku rubuga rwa politike wonyene. Ivyo kandi twarabibonye kuva kera si bishasha. Dr Jean Minani bamuhaye Frodebu nyakuri, Jacques Bigirimana bamuha FNL nyakuri, n'ejo bundi Rwasa hatanguje amizero y'abarundi. Twarabonye ingene yagiye agira ibibazo gushika aho agira umugambwe seneri. Rero seneri ntiwari bwacikemo amashami, ariko birangiye uciwemwo kubiri. Rero CNDD-FDD nta vyiyumviro bafise uretse gusambura imigambwe, bagakoresha inguvu, iterabwoba no kurwana. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukwiye kureka imigambwe yose ikaja ku rubuga rwa politike. Uwufise ivyiyumviro vyo kubaka igihugu birashe atware igihugu, kandi uwutavuga rumwe na leta si uwo kwicwa canke kwangazwa, kuko hari vyinshi baterera mu migambi myinshi ya leta. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nonyemerere nkushikirize no nkuru ivuga ko M23 iriko iratera ibirindiro bikuru vya FDLR. Intambara ziriko ziraba hagati y'igisirikare ca Kongo na M23 zirakomeye muri iyi minsi. Umuhari M23 urwiza cane ibitero mu mazone akomakomeye harimwo abagwanyi bakoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Rwanda FDLR mu materitwari ya Rucuru ndetse na Masisi. Ariko aba FDLR bemeza bati turi impunzi z'abanyarwanda, ariko ntituri umurwi witwaje ibigwanisho. Abanyagihugu bo mu bice vya Rucuru baremeza ko ari ibirindiro vy'abagwanyi b'abanyarwanda biterwa na M23. Muri izo ntambara M23 yarigaruriye uburere bwa Rwindi, Gicumbi ku bw'amasoko yaho nyene. Byafashe iminsi mikeya kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu kugira ngo M23 yigarurire ubwo burere bwose. Abagwanyi ba M23 ubu bari muri sheferi ya Bwito na Bashari ku birometero birenga 70 mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca Goma. Ni hafi ya teritwari za Warikare ndetse na Rubero. Uko akaba ari kabashinga nahe bavuga. Bemeza ko iyo zone iboneka nk'igice gishasha kirimwo intambara zikomeye hagati y'igisirikare ca Kongo n'abafashanya naco hamwe n'abagwanyi ba M23 bagirizwa gushigikirwa n'u Rwanda. FDLR mu njyane. Ku bw'amasoko yaho nyene, M23 iriko iragwana n'abagwanyi ba FDLR mu gace ka Rucuru. Abo barashinze ibirindiro vyabo imiyanja. Aba FDLR barafise ubwoba bwa M23 yashinze ibirindiro vyayo ikibarizo muri teritwari ya Masisi. Hagendwa amasaha 4 uvuye imiyanja. Aba FDLR barafise amakenga ko bashobora guterwa bikomeye n'umuhari wa M23. Mu bisanzwe haribonekeje isura nyezina y'izo njyane ziriko ziribonekeza. Uko akaba ariko abanyagihugu b'i Masisi babwiye SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru.
bavuga ko hari abagwanyi benshi ba FDLR hafi y'ibirindiro vya M23. Ivyo bivugwa birashigikirwa n'umwe mu bashingantahe b'ikibarizo atarashatse ko umwidondoro wiwe umenyekana. Ubu akaba atomora ko M23 igira ibitero mu mazone menshi arimwo ibirindiro vyinshi vya FDLR mu materitwari abiri yo mu ntara ya Nord Kivu. Abakuru mu gisirikare bishwe. Muri iyi ndwi M23 yaragize ibitero vyayo i Nyanzare. Abanyagihugu bavuga ko ivyo bitero vyakorwa ku bagwanyi ba FDLR bacumbitse mu bisagara vya Marangara ndetse na Runzenze muri sheferi ya Bwito. M23 yemeje ko yishe abagwanyi 8 ba FDLR harimwo uwitwa Vyiringiro w'ipete rya koroneli. Umuvugizi w'aba FDLR yaciye agira ico ashikirije vyihuta. Ngoma yamenyesheje ko Koroneli Byiringiro ari muzima kandi ati twebwe turi mu nzi z'Abanyarwanda ntituriko turagwana na M23. Amasoko aho nyene akaba amenyesha ko abantu 18 bishwe muri izo ntambara z'Inyanzare kandi ko 8 muri abo bari abagabo bitwaje ibigwanisho, ariko ayo masoko ntatomora umurwi barimwo. Ibice bishasha vyafashwe na M23. Kuri uwu wa mbere M23 yarigaruriye akarere ka Vicumbi muri grupoma ya Binza. Atangorane n'imwe baciye berekeza i Kayingini na Kive ku kiyaga Edouard, aho bagirishije inama abanyagihugu bo muri ako karere. Abagize ubwoba bw'abo bagwanyi bashitse barahunze uburere bwa Kamandi, Kisaka, Kiyavinyonge ndetse na Nyakakoma, ariko abahagumye nta na kimwe bagizwe. Vyiganwa n'abanyagihugu bahisemwo gusigara. Igisirikare ca Kongo ntikiragira ico gishikirije ku mutekano w'ubu ibwinza muri teritwari ya Rucuru nuko vyari vyifashe mu ndwi iheze mu bisagara vya Marangara ndetse na Runzenze. U Rwanda rwama ruhakana ko rudashigikiye abagwanyi ba M23.